kumwe ni iyi mwumva ni radiyo ijwi rya Amerika. radiyo ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19 na metero 22. Mu Rwanda naho turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ikaze mu kiganiro cyo kuri no saha ku mugoroba, muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ibanki y'isi yose yahaye Uburundi ingabire y'uburyo burenga imiliyoni 150 y'amadolari y'amanyamerika azokoreshwa mu mugambi wo guteza imbere abatishoboye, cyane cyane abarundi baheruka guhunguka. Twebwe no kuri turasaba leta ihagurukira ikibazo c'abantu bahungutse mu bijanye no kwivuza no gufungura no kuryama. Naho ubundi ho batatugarukiye ko ingaruka kutwica iradukuraho pe, inzu nazo urazi ko zabomaguritse. Abo ni bamwe muri abo barundi bahora mu buhungiro. Mu Rwanda mumenyeshamakuru Dieudonné Niyonsenga bakunda kwita Cuma Hassan n'umwunganira mu mategeko basaba sentare yungururizamwo imanza kumufungura ivy'agateganyo akaburana ari hanze. Ikibuga c'umupira w'amaguru ca Olembe kiri ku mugwa mukuru wa Cameroon Yaounde cabaye kirahagaritse kwakira inkino za CAF. Abimukira indwi bapfuye igihe bari mu bwato bwari bwatwaye abagera ku majana 280 igihe bagerageza kujabuka ibahari ya Mediterane bava muri Libya bagana mu Butaliyano. Ayo makuru aravugwa hirya no hino ku isi n'ayandi yavugwa mu karere k'ibiyaga binini tuyabashikiriza. Duhere mu yavugwa hirya no hino ku isi. Ishirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afrika CAF ryahagaritse imikino z'amahiganwa y'igikombe cy'ibihugu vya Afrika CAN mu kibuga c'umupira w'amaguru cha Olembe kiri ku mugwa mukuru wa Yaounde. Ni nyuma yaho abantu 8 bapfuye, abandi batari bake barakomereka igihe abantu bahonyangwa. Mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma arabandanya iyi nkuru. Kubera ikibazo mu buhinga bw'ivyuma, reka tubandanye ku nkuru ikurikira. Abimukira indwi bapfuye igihe bari mu bwato bwari butwaye abagera ku majana 280 igihe bagerageza kujabuka ibahari ya Mediterane bava muri Libya bagana mu Butaliyano. Ni inkuru ya mugenzi wacu Tim Ishimwe. Umuyobozi w'ikirwa cya Lampedusa mu Butaliyani Toto Martero yabibwiye ibiro ntaramakuru by'abafaransa AFP uyu munsi kuwa kabiri. Uyu muyobozi yumvikanishije ko kuva uyu mwaka watangira abimukira babarirwa mu magana batahwemye gukora ingendo za hato na hato zo kwambuka inyanja kandi bazi neza ko zibashyira mu kaga. Martero yakomeje avuga ko nubwo ubu bari mu bihe by'ubukonje bukabije bitababuza gukomeza gushaka kwambuka kandi ko umubare wabo ukomeza kwiyongera. Yasobanuye kandi ko 3 bapfuye bambuka, abandi 4 bagapfa nyuma bazize ubukonje bukabije bakajyanwa ku kirwa cya Lampedusa n'abakozi bashinzwe ubutabazi. Umushinga ugerageza guha icyizere abimukira bambuka mu nyanja ya Mediterane wanditse kuri Twitter ko ababimukira 280 bafite inkomoko mu bihugu bya Bangladesh, Misiri, Mali na Sudani. Iyo bamaze kwambuka, ababimukira bajyanwa mu bigo bibakira bamaze gupimwa virusi ya corona, ariko ubu ibigo bajyanwamo bifite ikibazo cy'ubushobozi kubera umubare munini wabo. Umubare w'abimukira watangajwe ko winjiye mu Butaliyani mu mwaka wa 2020 ni 34,000 mu gihe muri 2021 wari umaze kwikuba kabiri. Radio Ijwi ry'Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Site yacu internet ni wezi3 akaburungu radio yacu.com. Mushobora no kuyasanga kuri YouTube na Facebook zacu. Mukanya turabashikiriza ayavugwa hirya no hino mu karere k'ibiyaga binini.
radiyo ijwi ry'Amerika, amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini bya Afurika. Abantu 9 mu karere ka Nyarusiga Gisoro hafi y'umusozi wa Muhabura muradutunga mu buhinga bw'ivyuma, harimwo ikibazo ariko turabandanya. Mu Rwanda, umumenyeshamakuru Dieudonné Niyonsenga bakunda kwita Cuma Hassan n'umwunganiriza mu mategeko basaba sentare yungururizamwo imanza kumufungura vy'agateganyo akaburana ari hanze. Mugenzi wacu Eric Bagirubusa niwe dufitiye iyi nkuru. N'urubanza rwaranzwe n'impaka ndende ku baburanyi bombi. Uruhande rw'umunyamakuru Dieudonné Niyonsenga bakunze kwita Cyuma Hassan rwihariye isaha irenga rusobanura inzitizi rwatanze zirimo iyo gusaba gufungurwa by'agateganyo. Niyonsenga n'umunyamategeko umwunganira Gatera Gashabana baravuga ko mu mpera za 2021 Cyuma Hassan yafashwe afungwa binyuranije n'amategeko kandi bikamugiraho ingaruka. Babwiye urukiko rw'ubujurire ko icyemezo cy'urukiko rukuru ntacyo cyashingiyeho. Niyonsenga yavuze ko abantu atazi baje kumufata barangije babuhabo bari kumwe baramusahura. Ashingiye ku ngingo z'amategeko Gatera Gashabana yabwiye umucamanza ko iyo uregwa aburana adafunzwe akajurira akomeza kuburana adafunzwe. Yibutsa ko amategeko ateganya ko umucamanza ashobora gutegeka kumufata bakamufunga igihe ubushinjacyaha bwabitangiye impamvu zumvikana zikagibwaho impaka n'impande zombi. Yasobanuye ko ari ihame kukurikiranwa aburana adafunzwe. Urukiko rwamubajije niba bahisemo kugizamura nk'inzitizi mu gihe iri mu ngingo bashingiyeho banenga icyemezo cy'urukiko rukuru. Gatera yasubije ko babishingiraho byombi kuko icyo bakeneye ari icyafasha uwo yunganira akabona ubutabera buboneye. Yavuze ko kuba umucamanza yaramufunze ashingiye ku kuba Cyuma yakomeza kwiyitirira umwuga w'itangazamakuru ibyo ubwabyo bidahagije kuko icyo cyaha cyoroheje. Gatera yasabye urukiko ko hakubahirizwa amahame y'uburenganzira bwa muntu, Cyuma ntakomeze gufungirwaho nyir'ubwite yise mu cyobo cya wenyine. Aravuga ko bagiye kumufata batari bafite icyemezo cy'urukiko kandi ko bagiye kwa Niyonsenga urubanza rutarasomwa. Maître Gashabana kavuga ko uregwa yakombye kurekurwa nta yandi mananizana cyane ku rukiko rw'ubujurire rubifitiye ububasha. Cyuma kavuga ko iby'inzego z'umutekano zamukoreye zishingiye ku cyemezo cy'urukiko rukuru binyuranije n'amasezerano mpuzamahanga u Rwanda rwashyizeho imikono. Faustin Mukunzi ku ruhande rw'ubushinjacyaha yabwiye urukiko ko kuburegwa n'ubwunganizi bavuga ko afunzwe binyuranije n'amategeko bitagombye kwitwa inzitizi. Arasanga Cyuma n'ubwunganizi bagombye kubitangira ikirego cyihariye mu rukiko rubifitiye ububasha. Aravuga ko kuba barabishyize mu mpamvu bashingiraho ubujurire bwabo urukiko naho rwahera rubisuzuma nk'inzitizi. Bwana Mukunzi yikomye umunyamategeko Gashabana n'ubwo yunganira kunyura mu nzira zihabanye n'izo amategeko ateganya. Umushinjacyaha yasobanuye ko Cyuma Hassan atafashwe binyuranije n'amategeko kuko abamufashe bari bafitiye ububasha bushingiye ku cyemezo cy'umucamanza. Yavuze ko umunyamategeko Gashabana agendera ku marangamutima y'uwo yunganira. Mukunzi yavuze ko uruhande baburana rugamije gusebya inzego za leta kuko bavuga ko basahuye Cyuma. Yavuze ko uregwa atari kuburana ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo ku buryo yabishingira hasaba gufungurwa by'agateganyo. Yasabye urukiko kutazaha agaciro ibisobanuro by'uruhande rwa Cyuma. Asubiranye ijambo, Cyuma yavuze ko impapuro ubushinjacyaha bwashyikirije urukiko zigaragaza ko yafashwe mu buryo bwubahirije amategeko zose ari incurano. Yavuze ko ziriho imikono bamwitiriye kandi ko idasa. Yavuze ko hari ibindi bikoresho basahuyiwe bitigeze bigaragazwa kuri Cyuma. Avuga ko ibyo bamukoreye ari ubujura. Gashabana asa n'usubiza ubushinjacyaha yabwiye urukiko ko n'umwana ugitangira mu ishuri ryigisha amategeko yasoma inyandiko z'ubushinjacyaha akazitesha agaciro. Urukiko rwakunze kwihaniza uruhande ruregwa ko rufata umwanya utari uwa ngombwa ubundi rukavuga ko rukwiye guhindura imyitwarire mu cyumba cy'urukiko. Umunyamakuru Niyonsenga yajuririye igihano cy'igifungo cy'imyaka 7 n'ihazabu ya miliyoni 5 z'amafaranga. Ni nyuma y'uko mu mpera z'umwaka wa 2021 urukiko rukuru rumuhamije ibyaha 4 byo gukora no gukoresha impapuro mpimbano, kwiyitirira umwuga w'itangazamakuru, gutambamira ishyirwa mu bikorwa ry'imirimo yategetswe no gukoza isoni abayobozi n'abashinzwe umurimo rusange w'igihugu. Kimwe muri ibi byaha cyo gukoza isoni abayobozi n'abashinzwe umurimo rusange w'igihugu umucamanza yakimuhamije atarakiregewe kandi cyarakuwe mu mategeko kuva mu 2019. Cyuma ni umunyamakuru wa 5 mu bafunzwe bavuga ko bazira umwuga w'itangazamakuru. Ku itariki enye z'ukwezi kwa 2 nibwo urukiko rw'ubujurire ruzafata icyemezo gifungura cyangwa kigumisha mu munyururu umuyobozi wa Ishema TV. Bagira ubusa ijwi ry'Amerika i Kigali.
urakoze cyane Eric kuri iyo nkuru. Mu Burundi abana bagira hafi miliyoni zibiri bazokingirwa agasama mu isekeza ryatanguye ry'iminsi 5. Iryo sekeza ryerekeye abana bafise hagati y'amezi 9 n'imyaka 5. Loje Wirikaneza amenyesha amakuru w'ijwi rya Amerika i Nairobi, Kenya, arabidushikiriza. Mu ntara ya Monge mu manuko bushiye uburengero niho hugururiwe ibirori vyo gutanguza isekeza ryahariwe gukingira ingwara z'agasama hamwe n'indwi yahariwe amagara meza y'abavyeyi n'ibibondo. Angeline Ndayubaha Ndayishimiye, umutambukanyi wa President Evariste Ndayishimiye, yuguruye ibikorwa, yavuze ko ata gihugu gishobora gutera imbere abana n'abakenyezi badafite amagara meza. Yahamagariye abatware ku mitumba, mu makomine n'intara n'abanyagihugu bwabo kwitwararika kw'abakenyezi bose n'ibibondo begwa n'iyi porogaramu atanu umwe yasigara inyuma. Yinginze abavyeyi kudafata minenerwa isekeza amenye ko udakingije umwana bamwatsa uburenganzira akongera akaba muhemukiye be n'urunganwe rwiwe. Nk'inkorora y'akanira, variyore, ibigoga, ubukangwe n'izindi. Aha ko mvuze indwara zikingwa hakoresheje urucanco, nagomba nsubire nterakamo abavyeyi mwese hari uburenganzira bwa kiremwamuntu gufata urwo rucanco. Hari hageze aho tutari tugikwiye kumva ko hari umwana n'umwe yasivye urwo rucanco na rumwe kubera uko titwararika kw'abavyeyi bamwe canke bivuye ku migwi imwe iterekwa ibyo gucandagisha abana. Kuko uretse ko uwo mwana aba ahemukiwe n'abo mu kibano nabo nyene baba bahemukiwe. Umushikiranganji w'amagara y'abantu mu Burundi muganga Sylvie Nzeyimana asigura ko abana bazohabwa urucanco rukinga agasama n'ingwara ya rubeole bafise hagati y'amezi 9 n'imyaka 5. Abandi bazokingirwa n'abakenyezi bakiri mu mezi ya mbere y'agasamo. Aharatanga ibitigiri vyitezwe. Hazotangwa urucanco rukinga agasama na rubeole, tukaba twiteze abana bangana miliyoni 901 n'amajana 94 amama ya vitamine A kugira bakingirwe indwara y'uruhumyi, aho twiteze abana miliyoni 2,018 n'amajana 218. Ibinini vya bendazole bivura inzoka zo mu nda, tukaba twiteze abana miliyoni 5,142 n'amajana 999. Ibinini vya bendazole ku bakenyezi bibungenze, aho twiteze abangana 314 n'amajana 364. Umupfasoni Nzeyimana atwara ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu Burundi ababazwa no kubona ingwara y'agasama hari intara yasubiye kurandagatamwo kandi inkingo zuzuye mu mavuriro. Agasama katanguye kwibonekeza buhoro buhoro. Uyu munsi iyo ndwara itabimaze kugwira mu bice byinshi bigize igihugu. Ikwirakwira y'indwara y'agasama irerekana rero ko hakiri n'uyu munsi abana bataronka incanco uko bitegekanijwe. Ivyo biruko mu gihe leta y'u Burundi atako itagira ngo incanco zame zikwiye mu mavuriro. Umurwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura uri mu ntara zitavyifatamwo neza. Umukuru wawo Jimmy Hatungimana yemeza ko ubu n'abana bo mw'ibarabara bazocancwa hejuru yo guhimiriza imiryango. Hariho n'abandi bo mw'ibarabara, abo bana nabo nyene tuzoheza tubasange mu bigo basanzwe barimwo. Hariho abari muri orphelinat, bya bigo by'abantu bagendana ubumuga, abo bose nabo nyene tuzobasanga iyo bari. N'abarya abanyamahanga dusanzwe dufise hano barafise abana mu ngo zabo, naho nyene abanyumba 10 abachef de quartier naho bimiriwe. Menyeshe abantu bose n'abatwumva ko ikibanza ca nyuma tukigize indahiro. Ntituzokwemera imyaka yose ko mu gisagara ca Bujumbura ni canyuma mu ndero, ni canyuma mu buvuzi, ni canyuma, ntavyo twemera, ivyo nakahise. Abana bari mu kigero cyo kuva ku mezi 6 kugera ku myaka 14 hamwe n'abakenyezi bungenze kuva ku mezi 4 nibo bazohabwa incanco. Ziko zitangirwa ku mavuriro yose ya leta hamwe mu yabigenga hamwe n'ibindi bibanza vyatwanijwe ico gikorwa. Iruhande y'incanco bahabwa n'ibinini bivura inzoka n'amama ya vitamine A vura uruhumyi. Mu gihe amatohoza y'ibigo mpuzamakungu vyitaye neza y'abana no gufungura neza yerekana ko abana 58% bugarijwe n'ingwara zitubutse gufungura nabi mu Burundi. Muri ino sekeza hazoba inyigisho zo kwereka imiryango kwikinjika ifunguro ryuzuye kugira ngo abana bafungure ibagirira akamaro. Uburundi buharurwa mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere bikingira abana ku rugero rushimishije nk'uko bigaragarira mu maraporo y'ibisata mpuzamakungu vyitaye incanco. Eloge Burikaneza, Ijwi rya Amerika. Urakoze cyane Eloge. Abantu 9 mu karere ka Nyarusiza
Gisoro hafi y'umusozi wa Muhabura bapfuye nyuma y'uko igice c'uyo musozi gisenyutse mu ijoro ry'ejo ku munsi wa kabiri. Ivyondo n'amabuye bivuye kuri uyo musozi vyarononye amazu mu gihe abantu bari basinziriye mu ijoro. Ivyo vyatewe n'imvura nyinshi yarayiguye. Umumenyeshamakuru w'ijwi ry'Amerika Ignatius Bahizi yaduteguriye inkuru ari Igisoro. Nubwo imvura yari yaguye, umukuru w'akarere ka Gisoro Abel Bizimana avuga ko itari nyinshi ku buryo yajaga gutera impanuka nk'iyi. Masaha y'umugoroba nk'isaha imwe ibintu bimeze nk'isuri byavuye mu kirunga hejuru maze bitema amazi ndetse ahubwo biza ku rwego rw'umuvuduko na volume nyinshi bigwira amazu ya senta yitwa Gasiza Nyarusiza muri Gitenderi. Hariho umuryango w'abatwa ubagina ibyo bintu bimeze nk'isuri biraza kiraramo muri abo batwa kigira abo byicamo abana babiri b'abanyeshuri ba primary. Hari umugore wari uvuye guhaha biramwica bimutesha umwana we nawe umwana bimutanye nawe ariko bose bapfuye biramutembana yari amabuye manini cyane n'ibyondo. Nyuma yaho twageze ahandi hantu aho muri Rukeri haje kuba urugo rwari rurimo abantu barenze 4. Wakeka ko zaba ari ingaruka z'imiterere y'uwo musozi dore ko uhereranye n'uwa Nyiragongo muri Kongo ukunze guturika. Mfite n'ubwoba ngo bindi bintu byaba biturutse kuzimu kazavamo volcanic activity se nangwa earthquake, kuko ibi bintu abantu baturiye hariya bavuze ngo ntabwo bari bakabonye ibitaka biza by'ibyondo bitazanye n'amazi kandi n'imvura itaguye. Bivuze ko ari imvura yaguye cyane itateraga ibintu bimeze nk'ibyo. Kandi ikindi imisozi. Bizimana yanatubwiye ingaruka zikomeye ibi byateye aho muri ako gace k'Inyarusiza. Iyi suri yari nini, yatabye amazu, yatabye amaduka, yatabye imirima, yishe imihanda. No kuvuga n'amatungo n'inka zagiye zipfa ugasanga ukamenya ko inka yapfuye ari ukubonye amahembe. Abantu bamwe mu baturage baho Inyarusiza hafi n'ikirunga cya Muhabura aho iyo mpanuka yabereye. Ndi mu nzu imvura irakeka iragwa imvura igiye guhita ihitiraho gakeya nagiye kumva ndumva umuzigo zira kuri guhorera mpagurukira ngo nigusikira umwana wa mbere maze kumugeza muno ubwo akaba nsubiyeyo mvura nago urakubita nanjye kubita nasubana garuka n'abana batatu n'umugore wa 4 twapfuye turi batatu hapfuyemo 2 kamwe nakuzukuru undi n'umuhungu wanjye. Kandi yarakiri mu nzu ubu bari bakiri mu nzu hano byabaye nk'ibibaguyeho bakiri mu nzu bakiryamye. Ubwo uwo mugore yasohotse ari kwiruka n'umugabo we mu gusubira mu nzu kureba abana inziba yahirimye batari baramura abantu bo mupfanye n'umwana w'umwe n'abandi bana 2 bundi muturanye nawe utuye hano. Uyu mukuru w'akarere ka Gisoro avuga ko ibikorwa by'ubutabazi bigikomeje kandi ko mu bapfiriye muri iyo mpanuka harimo n'abaturage b'igihugu cy'igituranyi cy'u Rwanda. Ariko habonetsemo n'abanyarwanda bidusaba kubahamba mu itaka rya leta. Rero bivuga ngo babaye bazakenerwa n'abavandimwe babo mu gihe kiri imbere ubwo zabereka aho twabashize babajyana. So bivuze ko bari baje gusura abavandimwe babo, bari baje kubasura nk'abashyitsi. Na rebarazi baraza bagacumbika ngo ni season yo gukora nko guhinga nangwa gusarura. Umusozi wa Muhabura waturutsemo ayo mazi menshi uri ku mupaka w'ibihugu bitatu Uganda, u Rwanda hamwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi usurwa cyane n'abakerarugendo. Ignatius Bahizi, Ijwi ry'Amerika, Uganda. Urakoze cyane Ignatius Bahizi. Dukubitire mu Burundi. Banki y'Isi yose yahaye Burundi ingabire y'uburyo burenga miliyoni 150 y'amadolari y'amanyamerika, ni ukuvuga ayarenga imiliyaridi 500 y'amarundi. Iyo ngabire igenewe gukora imigambi yo guteza imbere abatishoboye mu ntara zose z'igihugu, cyane cyane abarundi bariko barahunguka bari bamaze guhunga kuva mu mwaka wa 2015. Idonido ry'inkuru umenyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru aridushikiriza. Amasezerano y'ingabire ibanki y'Isi yose yahaye Burundi yatewe ku mukono hagati y'ubuserukira iyo banki n'umushikiranganje w'ikigega ca leta. Ni ingabire igenewe bantu nikora na cane cane abahunze bariko barahunguka bagashikira mu ntara zitandukanye z'igihugu. Ibanki y'Isi yose ivuga ko badafashijwe bashobora kuba intandaro y'umutekano muke. Bitegekanijwe ko iyo ngabire y'imiliyoni 150 z'amadolari y'Amerika
arenga gato imiliyaridi 500 y'amarundi izofasha mu gukora imigambi izotanga ubuzi kuri abo bantu nikora barenga imiryango 145 mu gihugu cose nk'uko vyashikirijwe na Veronique Kabongo aserukira banki y'isi yose mu Burundi. Iyi ngabire ije gufasha mu vyerekeye kuzamura imibereho y'abantu biciye mu bisata biteza imbere umunyagihugu mu gutanga akazi kuri bantu nikora. Uyu ni umugambi witiriwe Cash for the Job uje gusubirira ubundi wahahora ariko wari ufise uburyo buke waranguwe neza mu ntara zine wiswe mera nk'abandi. Ubu buryo buzokoreshwa mu ntara 18 zigize igihugu mu mugambi uzoshikira miliyoni urenga w'abarundi cane cane abariko barahunguka kuko ari bo bantu nikora ku mitumba kurusha abandi, harimo no kuba imfashanyo nk'amafaranga hamwe no kubavuza. Iyo banki yerekana ko ari imfashanyo yemejwe mu mpera z'umwaka uheze, isaba ko hatojamwo ka mwana wa mama canke nkunzi mu gutanga ubuzi canke mu guhitamwo abo bantu nikora. Wiyumviriwe wemezwa mu mpera z'umwaka uheze, uzoshigikira cane cane abari ku kivi canke abafise utwo bariko barakora gutyo tumere nk'ababasahiriza. Ni nk'umushinge w'iterambere nyaryo rifatiye no kugukingira kirimwa muntu. Twizeye ko ubuzi bwinshi buzotangwa abantu nikora nabo bahungutse nabo baterere mu iterambere ry'igihugu biciye mu gutunga imiryango yabo. Niyo ngabire ya mbere nini ihawe Burundi, binatumye ndetse imfashanyo iba nk'isi yose muri iki gihugu irenga umuriyaridi w'amadolari y'abanyamerika. Umushikiranganji w'ikigega ca leta Domitiano Ndiyekubwayo arashima iyo ngabire, yizeza ko izokoreshwa neza kandi ko abanyagihugu bantu nikora cane cane abarundi bariko barahunguka bazohatorera koyokwe mu ntara zose z'igihugu. Naho biruko abenshi mu barundi bahunguka bifuza ko bosanurirwa amazu basanga yarabomaguritse kubera bari bamaze imyaka irenga 5 batayabamwo. Aba ni bamwe mu baganiriye n'Ijwi ry'Amerika bashikiye mu ntara zitandukanye nka Kirundo, Ruyigi n'Amakamba. Twebwe no kuri turasaba leta ihagurukira ikibazo c'abantu bahungutse mu bijanye no kwivuza no gufungura no kuryama. Naho ubundi ho batatugarukiye ko inzara iza kutwica iradukuraho pe. Inzu nazo urazi ko zabomaguritse, amashitingi nabo baduhaye twasize ko yaratabaguritse kubera umuyaga mwinshi, urubura iki. Nibarabe nyene ukuntu nyene bodufasha. Turi batanu mu kibano no kuri ntangorane, ahubwo ingorane tuzibona mu bintu bijanye n'imfungurwa n'uburaro. Ibisanzwe tumaze guhunga inzu yarageze igihe irabomoka. Isanzwe yarabomotse narashoboye gusanira ikunda, ariko kubera ko yari yagurutse ububati bwariko bwaratabaguritse. Natwe tugakoresha yacu maboko tukabumba amatafari bakaduha amabati, babadufashije cyane. Je mpereye nkaho ndashikiye dusavye indaro ku muntu w'umubanyi twa dusanzwe tubana kare, ntacyo twikorako, ntacyo cya ruguru, bose ni nk'abahungutse, nta kintu wobaza umubanyi, nta kintu wokopesha umubanyi, bakagerageza n'ukuri bakonga bakadufasha izindi fungurwa. Hungutse nasinda akazu karatembagaye panzigemba ngaho kwa mwene wacu nyene niho ntuye, nta bundi buhinga. Ubushikiranganji bw'intwaro y'agati mu gihugu ari nabwo bwitaho ikibazo c'impunzi byerekana ko abarundi bamaze guhunguka gushika ubu barenga gato 170 kuva mu mwaka w'2017 umugambi wo gutabukana impunzi utanguye. Ishirahamwe HCR ryita impunzi ryerekana ko abenshi bahungutse bavuye mu gihugu ca Tanzania, ari naho n'ubu hagisigaye impunzi nyinshi z'abarundi. Muri ico gihugu hariyo hafi igice c'ibihumbi 266 by'abarundi bari mu makambi y'impunzi muri Tanzania, mu Rwanda, mu Buganda, muri Kongo na Kenya nk'uko HCR rivyerekana. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika. Urakoze cyane Pierre Claver Niyonkuru. Kuri uyu wa kabiri impunzi z'abarundi 278 zo mu ikambi ya Rusenda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zahungutse ziva muri iyo nkambi zerekeza mu gihugu c'u Burundi. Ni inkuru y'umeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo ari Buvira. Izi mpunzi 278 zahungutse ziva mu Rusenda zerekeza mu nkambi y'agateganyo ka Bimvira, ari no inzira yo kujya mu gihugu cy'u Burundi. Zivuga yuko impamvu y'umutekano muke umaze iminsi yibonekeza mu Rusenda ari wo watumye nyinshi muri zo zihunguka. Penzinesfor ni impunzi yavuye mu nkambi ya Rusenda igiye mu ntara y'Ibitoki. Wabona nk'ibyo twari twararondeye twebwe byatwawe n'abakina b'amayimayi mu mwaka wa 2021. None ikintu dusaba yuko twebwe mu gihugu cy'amavukiro bo twakira
bakadufata neza tukabana n'abandi neza, bishobotse bakanadufasha kuko n'udutungwa twari dufise baratunyaze, inka barazinyaze, aribyo byotugiriye akamaro. Niyo gituma rero dufashe umwanzuro wo kugira gute kwitana mu gihugu cy'amavukiro. Musafiri Eliezer nawe avuye mu nkambi ya Rusenda ashimangira ko umutekano muke bicara bahura nawo muri iyi nkambi irimo impunzi z'abarundi zirenga 30,000 ari utumye ahunguka. Muri Kongo nta mutekano hari, ingorane dufise uraryama ukaza wumva amasoro ari karavuga mu ikambi. Ikindi cya gatatu nuko tuduga tugiye kurondera ibyo turondera ngo turabe uko bwoca, bagaca batwiremekesha imizigo nk'uko natwe umenga turabasoda. Aba barundi bahungutse babifashijwemo na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Kongo ifatikanyije n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryitaba impunzi rya ASER, barasaba leta y'u Burundi kwita ku mibereho yabo nibagera mu Burundi. Sasa icyo nsaba ku leta y'u Burundi, nsaba ngo ifashe ndonke naho nza kwicara, kubera jewa aho iwacu baratunyaze itongo, batunyaga n'umurima. Mugabo aho nza guhungukira ndahungukira ku muryango. Gusa nubwo aba barundi bahungutse, hari abandi badakozwa guhunguka ngo bataye mu gihugu cy'u Burundi bitewe nuko kirangwamwo ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu. Twece dusaba bwa mbere bwo n'umutekano, ko tucumva ko abantu banyuruzwa, abantu batabwa mu nzuzi, abantu bagenda ntibasubire no kuboneka. Ibyo byose nibituma umuntu ahungutse atiyumvamo kuba yotaha n'ingoga, ariko bishitse tukishikira mu gihugu tukabona inkuru ingene imeze, tukabona ko umutekano hari, turetse ibyo twumva nibaza ko byoba byiza kurusha. Ku ngoma ya Nkurunziza twaje duhunze ico bitwa imbonerakure kuko twaratotezwa cyane. Rero ingoma ya Ndayishimiye nayo turabona ko iri kiragenda neza cyane, kandi turabona ari karatwara igihugu neza, ariko rero hari hico twaje duhunga arizo bita imbonerakure atakuyeho. Niyo mpamvu n'ubu ubwo baguma ari bwishi kubera twumva ko zambonerakure zikihari. Ico nico gituma twobona tutosubirayo. Komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu Rusenda ivuga yuko ari impunzi 278 zahungutse ziri mu miryango 78. Iyi komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi ikomeza kuvuga yuko aba barundi bahungutse none bava mu nkambi ya Rusenda uyu munsi barara mu nkambi y'agateganyo ya Kavimvira, ejo bakazajyanwa mu gihugu cy'u Burundi. Vedaste Ngabo ku bwaradijwi rya Amerika, Uvira Mutara Kivu y'Epfo. Tugaruke gato ku mahiganwa ya Afrika y'umupira w'amaguru abera mu gihugu ca Cameroon. Mugenzi wacu Etienne Karekezi aratubwira uko vyifashe uyu munsi. Etienne, urakoze Oriane. Twabwira twumva ko umukino wa kimwe cy'umunani wa umaze guhuza mu kanya gato Senegal n'ibihugu bya Cape Verde urangiye mu kanya gato cyane rwose. Senegal itsinze ibitego 2-0 bwa Cape Verde. Gusa icyo navuga kuri uyu mukino ni uko ikipe ya Cape Verde yakinaga n'abakinnyi 9 gusa kuri 10 ba Senegal. Bivuze ko muri make urebye Cape Verde ihagazeho kugeza ku munota wa nyuma, kuko ibitego byabonetse mu gice cya kabiri cy'umukino. Uyu mukino urangiye muri iri tsinda mu kanya kari imbere gato cyane rwose saa 3 z'ijoro ku Kigali mu Rwanda n'Ubujumbura mu Burundi. Harakurikiraho umukino uhuza ikipe ya Maroc n'igihugu cya Malawi, nawo uza kurangira haje kumenyekana ikipe ibonye itike yo gukomeza muri kimwe cya kane kizatangira kuwa gatandatu. Tumenyesha batwumva ko ku munsi w'ejo kuwa mbere Gambia yatsinze Guinea Conakry 1-0, kandi itsinda Komore 2-1. Amakipe yombi arakomeza abona tike. Mu gihe ku cyumweru Burkina Faso yatsinze Gabon 7-6 kuri za penalty, naho Tunisia itsinda Nigeria 1-0. Oriane, nuko byifashe. Numva bitoroshe. Reka rero abanywanyi batwumva bashobore kubandanya bumviriza ayo makuru y'umukino wa Gambia na Malawi baze kukurikirana. Urakoze cyane Etienne. Maroc na Malawi. Urakoze cyane nawe. Aho ni naho rero ngaha dusozereje amakuru twari twabateguriye muri kano kanya. Dushimire abagenzi badufashije kwegeranya amakuru twabashikirije. Kuri mikoro mwari muri kumwe naho yanitanga ishaka, warahagariye bino biganiro ni Frederic Nkundikije. Dieudonne Cubahiro yari mu buhinga bw'ivyuma. Ku izina ryanje n'abagenzi banje bose turabashimiye, tubifuriza umugoroba mwiza.